Iki gitabo citwa Akeza Karigura, ibintu ijana vyo gutuma ugendera Uburundi. Ni igitabo nanditse muri umwaka bivanye n'umutwaro wo gukunda igihugu canke kubona ivyiza Imana ashyize mu gihugu. Narigiye mu ntara ya Rumonge aho bita Mashuha, mbona amazi meza ava mu mwonga, ava mu musozi ashushe asa neza. Ndibuka ko nabo twajanye umunsi ntashoboye koga neza, natuye telefone ngafotora, haza bifate n'ibindi bihugu twagiye ducamwo, mbona ko igihugu c'Uburundi n'igihugu kidasanzwe, mugabo ubwacu twebwe abarundi tutakibona neza cyangwa tutabona valeur cyangwa agaciro k'ivyiza Imana yashize mu Burundi. Rero cyo ngiye umutwara mishuri buryo jambo numva no cita ibintu ijanje tumugendera Burundi naho byavuye. Iki gitabo icambere intumbero yiwanje n'impamvu nahereye mu rurimi rw'ikirundi, intumbero yiwanje nuko nifuza ko abarundi twebwe nyine tumenya ivyiza biri mu Burundi. Musanzwe uvuze ngo ibintu ijana byo gutuma ugendera Burundi umenga abarundi bo ntibarimo, ariko nasanze hano mu Burundi hari ivyiza byinshi dufise twebwe ngatwe tutazi. Nk'akarorero ndafise ibanza byinshi vyiza vy'iratiro, uhereye ku Mashuha, uhereye amazi ya shite y'amazi gasumuka Mwaro, uhereye shite mu Rutana n'ahandi ku Susidinire, abarundi batazi bahumva uko bataranahagera, ariko abanyamahanga bahazi. Niyo mpamvu rero nazigita igitabo kugira ngo kigire ku ndongozi, kigire ku bantu bose kugira ngo twebwe nyine tubanze tumenye bwiza n'ivyiza Imana yashyize mu gihugu cyacu, hanyuma duheze tumenyeshe abanyamahanga ngana twamuje kubimenya. Mbekirezi namenya ko cera cyo cyambere nifuza yuko twebwe ubwacu tumenya Uburundi n'ivyo Imana yaduhezagije. Iyo niyo ntumbero nifuza kuja no ku mashuri no mashuri n'umuyobozi n'umubategetsi batandukanye. Rero kuberekeye abanyamahanga nabo turiko turiyungunganya kugira ngo tuzobishire mu Gifaransa, mu Congereza, mu Giswahili no mu Gishinwa no mu zindi ndimi zishoboka. Rero tuzokidandaza kuri magasin ya Amazon, tuzokidandaza ku ishami yitwa Edilive. Niho nashize igitabo cambere nanditse c'umwana ko kisi cambere kivuga ngo kuvyara ntibwo nko kurera, ni gutorera umwana bishimikije ijambo ry'Imana. Igitabo cambere nanditse, iki kigira kabiri. Rero tuzokorana n'ubuhinga bwa none kugira ngo bibaye na ngombwa no kuri telefone abantu bakironka kujya kwa Bibiliya, abandi batesheje bakaronka igitabo. Icambere tumaze kugihindura tuzokorana na tourism, hanyuma dukorane n'ibindi bigo nka Amazon muri Amerika azabashira ibitabo byinshi, ari ya mbere ku isi dandaza n'andi mashirahamwe internationale adandaza ibitabo. Muri rusange igitabo message ntiragira kure cyane, kuko tukikimara twagiye mu byo gisinyisha, wabonye ku mushikiranganje ibintu hagati mu gihugu yagisinye kugira ngo cyo komisiyo. Rero nikiragera kure, ariko aho kigeze barakinezerewe. Rero turabona message nziza, abadushimira, abadufelicita bavuye ko igitabo ari ciza, kivuga ivyiza by'u Burundi batari bazi, ibi abantu batari bazi aho biherereye. Rero muri make ya message ntiragira kure cyane, niyo twashaka dushigikirane, dufatana amaboko, dusabe na leta y'u Burundi kugira ngo badufashe tukigeze kure.